Amategeko ndwi yafashije Warren Buffett kugera ku bukire bwiwe cyane cyane muri business ziwe. Warren Buffett yigeze kubaza ikibazo agira ati, nimba mwebwe muciye ubwenge nimumbwire kubera iki ndi umukire. Iri jambo cyangwa iki kibazo cyarakwiragiye mu bantu bagize Amerika cyane cyane abakire, abamiliyonere, ariko inyishu yacyo yarabuze. Warren Buffett agifise imyaka 6 gusa yigeze kugura agapake ka Coca-Cola kari kagizwe na Coca-Cola 6, akagura amafaranga 25. Aha rero imwe acayidandaza amahera 5. Aka gapake gahita kavamo amahera 30, abayungutse amahera 5. Aya rero niyo mafaranga yitwa inyungu Warren Buffett yatanguye gukora ko inyungu. Ibi rero n'ibindi yagiye akora byinshi, niho yahereye ashinga cyangwa se yandika aya mategeko indwi yo muri business cyangwa se business success, no kuvuga ugutera imbere muri business cyane cyane ko hano ku isi Warren Buffett ari umwe mu bakire cyangwa se umwe mu bageze ku bukire bukomeye cyane. Aya rero n'amategeko nawe wakoresha akagufasha muri business zawe cyangwa mu iterambere ryawe kugira ngo ushobore kugera kuri za ndoto wirirwa urarota. Icyo usabwa ni ukuyumviriza yose uko ari ndwi, cyane cyane ko utazi iriza kugufasha cyane kuko arayavuga ku mpande nyinshi bivana n'uruhande wiwe uriko. Icyo usabwa ndaba neza ko amaze gukanda subscribe kugira ngo uce ukanda na like nimba iyi video uza kumva igushimishije, kandi ugure n'akazogera kugira ngo buri munsi ko duhizo ko video bazokuba bagwa notification, cyane cyane ko video tuzishira ko kubwawe, kubwabo, kubwacu, kugira ngo tubananye duhanurana. Ukaza kumva iyi video rero kigufashije, ntuze gukora ikosa ryo kugira ndakoze partage. Ndakunda cyane. Itegeko rya mbere rero, Warren Buffett mu mategeko yagendera ko ijya mbere yahereye ko yaragize ati, ubutunzi buva mu mutwe. Kuva kera namye nzi neza yuko nzoba umukire, kandi nta n'umunsi nigeze nkekeranya cyangwa ngo shidikanye ngo vyoreka gukunda, kuko namye nzi neza yuko ubukire buva mu mutwe. Nawe rero nibaze yuko ubwa mbere na mbere yo kwiruka inyuma y'ikintu umanze ukumva neza ko gishoboka. Nimwe nababwira nti, iyo umutwe uwari ati jewe ngomba gukora iki niki, uba uwuhaye akazi ukora uko ushoboye kose kugira ngo ivyo bintu wavuze ubigereko. Niyo mpamvu rero uyu nawe kugira ngo atangure akwereka neza yuko ibi bintu ari by'agaciro, yahereye ku mpamo cyangwa se ibyo yakoresheje wenyine ubwiwe, aho yagira ati, kuva nkiri umwana namye nzi neza yuko nzoba umukire, kandi sinigeze ndabikekeranya ngo mvuge birashobora kutazokunda. Rero raba ubu byarabaye, ndi umukire koko. Ibi rero nijye twakwita nk'itegeko rya mbere utegereza kuba uzi muri make, ukavuga ati uko byagenda kose jewe ikintu ntegereza kugishikako. Kabiri, yamye azi neza ko kugera ku byo wipfuza uko byaba biri kose bitoroha, bigoye kugira ngo ubigereko. Burya ikintu ubundi kigoye cyane ni kugira ngo ugurure konte ya banki uyishyire ko amafaranga menshi cyane. Ibi rero navyo ni ibintu bitoroshe, no kugira ku ntego zawe rero wihaye uko zaba ziri kose ntivyoroha. Bigeze kumubaza icyo avuga ku kuba umuntu yagera ku ntsinzi, yishuye agira ati, kugira ku ntsinzi si kugira amafaranga menshi, si kugira kuri byinshi, ahubwo ni ukugera ku byo wipfuza. Burya kugera ku ntsinzi ni ukugera ku byo wipfuza.
kuko burya nimba uramutse ufise ikibazo cyo kumenya izina ry'umuntu kanaka, yaba ari umuperezida w'igihugu kanaka canke ikindi kintu cyose waba wifuza kumenya, umunsi uzokimenya uzoba ugeze ku ntsinzi. Rero burya hari igihe ugomba ujya muntu ngo ntiyashitse ku ntsinzi, kandi ugasanga zijya ntsinzi n'ubundi yageze ko ubona ko umenga si intsinzi izo yashakaga. Hari igihe usanga umuntu kuva akiri umwana avuga ati je nzoba umukene, ntibizokunda ko mba umukire. Rero kuba umukene ni ku ntsinzi, ivyo yashatse kuvuga hano. Ibi vyongera gukonfirma cya kindi cya mbere kigira ati ubutunzi buhera mu mutwe. Bijya bintu wifuza gushikako nivyo ugerako burya. Ubutunzi rero buhera mu mutwe. Iri cya kabiri yishyuye ngaha gikonfirma icya mbere n'ubundi. Kuko nimba avuga ati kugera ku ntsinzi si kugera ku mafaranga, ahubwo n'ukugera ku cyo wifuza kimwe washize mu mutwe. Ubugira gatatu nawe yavuze kino kintu kigira ati gusohora amafaranga ari munsi y'ayo winjiza, nimba utazi yuko ariko se rikomeye mu buzima bwawe, nta bukire uzo kwigera ugerako. Iki nacyo ni ikintu nanjye nkunda kuvuga pe. Gerageza urabe neza ko amafaranga uspending, amafaranga ukoresha ari munsi y'ayo winjiza. Gusanga umuntu yinjiza nk'ibihumbi 100, ugasanga wewe ahakoresha 150, nivyo 50 biva hehe? Ndizo kubwira aho biva hepfo. Iki rero ni kosa rikomeye cyane, kuko nawe yaragira ati ntushobora kuba umukire utazi ko ugomba gukoresha amahera ari hasi cyane y'ayo winjiza. Kandi wewe nuko yabikoze, kuko Warren Buffett ari mu bakire babaye mu nzu mbi kandi imyaka myinshi, igihe kinini, ndetse anagendera mu modoka mbi nayo ayigenderamo igihe kinini. Ibi rero urumva yuko iri tegeko yaryubahirije rwego rwo hejuru, kandi ni umumiliyoneri, mvuga umumiliyoneri ubyumve. Kuko ushobora gusanga muri Afurika umutunzi wa mbere uhaharura ku butunzi bwiwe bwigwije nk'inshuro 10 kugira ngo niba uri ubwiriranye n'ubutunzi bwa Warren Buffett. Ubugira kane, ntukake ideni utazi neza ko uzogyishura kandi ku mwanya, ku gihe. Ngaha rero hava ya mafaranga mweko muribaza umuntu yinjiza 100 agakoresha 150 n'amadeni. Iki nacyo nicyo yashakurikiza aragira ati ntukake ideni utazi neza ko uzogyishura kandi ku gihe mwavuganiye ko. Ibi rero navyo bifasha hehe? Bifasha muri cya gihe abantu batakaza ubwizigirwa, kuko nimba ugiye kwaka ideni umuntu, iryo deni hakarenga igihe mwavuganye kikarenga utararimusubiza, birumvikana uyu muntu azoca abona yuko utari umwizigirwa, birumvikana cyane nta n'ideni azosubira kuguha. Urumva rero yuko ikintu nacyo ari cy'ingenzi. Gerageza kwaka ideni mu gihe ubona neza ko iryo deni rifise ikintu cy'akamaro ugiye kurikoresha kandi ubona ukuntu uzogyishura, kuko ubundi niwe yagize ati ideni ni nk'intambi ikarishije hoshe. Intambi ikarishije hoshe ni ukuvuga uruhande rwose rurakeba. Rero hari uruhande rugukebera rukuzanira inyungu, rurukeba rugutwara n'ibyawe byose. Muri make ideni rikora hose, rikora ibyiza n'ibibi. Rero kugira ngo rikora ibyiza nuko utegerezwa kwaka ideni ubona neza yuko ufise impamvu uri kurajyaga, kandi ubona ukuntu uzogyishura bitarenze igihe uza kuba watanze isezerano ko ariho uzorigarukanirako. Ubugira gatanu, hitamo uruhande rwa nyago mu byo ukora byose. Ibi navyo nkunda kubivuga pe, n'iyi video nibuka narayikoze. Hitamo uruhande rwa nyago mu byo ukora byose, ube icyitegererezo mu gukora ivyiza. Ha umwanya abantu ubona ko ari beza ku buzima bwawe, kandi ibi byose nuvyubahiriza bizogufasha gushaka ku vyiza mu buzima bwawe, kandi bizokunezera niwisanga uri kuragira ku vyiza kubera ingingo wafashe uko bukiye ko bwije. Ubugira gatandatu, bikore busazi, bikore bwiyahuzi. Ibi ngiye kukubwira bikore nk'umukinyi wa game akamari umwe akina adashaka gutsindwa.
mu kubahiriza izi ngingo zibiri. Ingingo ya mbere, ntugahombe amafaranga. Ingingo ya kabiri, ntukibakire iyi ngingo ya mbere. Kumbe izi ngingo Warren Buffett nawe yazivuze ko, kandi Bill Gates nawe yigeze kuzemeza, aho yatanga akarorero ko yigeze kujya gukina kamari afise ihera rimwe. Urumva ihera rimwe urinze ukora ikosa ukaritsindwa ubutashe, nayo utsinze ushiza guhumukirira mu nyungu. Abagabo rero ugiye kuraba abantu benshi bageze ku bukire usaba bafite ibintu byinshi bahuriyeko kuko burya uko byagenda kose hari amabanga abashikana ku bukire, kandi atandukanye na bimwe muyumvira twese dukunda kuyumvira ngo kugira ku bukire kenshi bisaba imiti. Oyaye, ibi navyo nabivuze, ndibaze ko ata muntu tubana kuri iyi channel yacu L6 yubaka yiyumvira yuko buri mukire wose agera ku bukire uko agiye mu biti n'amafilmation n'amarinati n'ibindi. Ndibaze ko ibi byo twamaze kubiganira ko mugatahura neza yuko gufata urugendo uva Nyanzarake uja Bujumbura atari ngombwa ufata imodoka. Gufata imodoka ari kwiyorohereza gusa kugira ngo urugendo rugende neza, ushobora guca mu nzira z'amaguru ugashika. Rero no ku bukire nuko ushobora guca mu nzira nyene twita ko arizo zishikana ku bukire kugira ngo umukire wihuse, ariko nibisigura yuko kuba umukire abantu bose baba bakire ari uko babaciye muri izo nzira. Hari uwemera kugenda buke buke mpaka agagerayo. Ubugira ndwi rero, kandi ari naryo rya nyuma, iri tegeko riragira riti ubuntu, kugira ubuntu no gukorera hamwe n'abandi ibi birajyana, kuko n'ubundi ntiwokwemera gukorera hamwe n'abantu utari wa muntu ufise ubuntu ko wogumana inzigo. Nta n'umwe yigeze aba umukire. Muri make mu bakire bose nzi, uyu ni Warren Buffett yavuze ati, mu bakire bose nzi bagenzanje nta n'umwe yigeze ahindura iyi mikorere y'amafaranga. Muri make mu bakire bose bazinanye, birumvikana ari umukire afise abakire benshi bazinanye. Mu bakire benshi bazinanye nta n'umwe yigeze abona yahinduye uko amafaranga akora. Muri make ukora nk'umwiyahuzi, umwe akora nk'ushaka gupfa koko, birangira iteka ryose abaye umukire. Kandi ukuntu bitangaje naho, gukora nk'umwiyahuzi cyangwa gukora cyane kugira ngo ube umukire birarusha pe, ariko ikirusha cyane ni kugira ngo wewe uri umukire ugumane ubwo bukire bwawe. Sinzi ko nawe neza. Muri make bashatse kuvuga ati nubwo kurondera amafaranga bigoye, ariko nta kigoye nko kuzigama amafaranga uza wararose. Muri make nimwe nkunda kubabwira ngo kuba umukire si ukuronka amafaranga, kuko hari benshi birirwa baronka amafaranga batigeze baba bakire, ahubwo kuba umukire no kugumana amafaranga warose. No kugumana amafaranga warose cyituma muri aya mategeko rugiye turabagiye usanga mu bintu byo kuzigama amafaranga, kuyasupedinga mu bintu bifise akamaro, kuyashora muri byinshi bizo kwinjiriza n'ibindi. Gusa icyo ugomba kumenya nuko uko uronka byinshi ari nako uba ugomba gusohora menshi. Kenshi birikora brema, usanga umuntu afite amafaranga menshi nibimutera cyangwa ibyo agenda acamwo ari bimusaba gusohora amafaranga menshi, ntibikabere no mu nyungu zayo gusa, ahubwo no mu gufasha abandi bamwe batishoboye, abagowe, abafise ingwane zitandukanye, nabo ubashiremo amafaranga ubafashe, cyane cyane ko wayarose. Kuko nawe Warren Buffett yaragize ati, burya yaba jewe n'abandi bakire bagenzacu twamaze kumenya neza yuko gufasha, muri make gutereda cyangwa guha abadafise, gukora neza, muri make kubana umutima mwiza bigira inyungu nyinshi cyane mu buzima bwa buri munsi, mu iterambere rya buri munsi birafasha cyane. Nibaze rero yuko ngaha ari naho dufungiye iyi video yo munsi, kuko ntacyo nongera ko bro, namenye nongera ko ibintu byinshi iyo video igiye kurangira. Nibaze ko iyi video itahuritse, aya mategeko yumvikana, icyo usabwa ari ukuyashira mu ngiro, bityo ukiterera imbere mu buzima bwawe. Twabemereye kurondera mu mpande zitandukanye buri kantu kose tukazana kugira ngo dushobore
kugira icyo tuvuyemwo muri kazoza. Reka ndagushimire rero we wamaze gukanda subscribe, nawe utirayikora urabe neza ntavuge udakaze subscribe bro. Manzi ukande subscribe, ugurure inzogera kugira ngo buri munsi uko hagiye ku video bagwe notification. Bakubwira bati rero Elise Kisinde burya arageze kuri YouTube arashize ko video bityo nawe wituyira mu bambere. Ndabakunda cyane rero banyita Elise Kisinde. Reka duhure muri video zindi zikurikira nkuko nawe nababwiye iyi channel isanzwe iriko izindi video nyinshi ngira akamaro ku buzima bwawe. Please again ntugere utaziravye kuko zagufasha zakubera nziza, ndabizi zirabe zose kandi ibyo uza kumvamwo numva bigushimishije ubisangiza abandi kugira ngo tubandanye twiyubaka muri vyinshi. Ndabakunda cyane.